haciye iminsi twumva yuko mu ntara zitandukanye cyane cyane igisagara ca Bujumbura hamwe n'intara ya Gitega hamaze iminsi haterwa amagrenade. Rero bwa mbere hoho ibintu umuntu yakira nabi rwose kubona hariho abantu bashobora kwicirwa ubusa atazi ko barazira. Rero umuntu banze guhoza imiryango yabuze ababo, kubera birababaje kubona umuntu abura uwiwe, umuntu akagwa kuri bisi canke ahandi hantu hateramiye. Rero twabajije imiryango yabuze yose, hama kandi dusaba yuko leta yo kwiga igituma haterwa amagrenade mu gihugu, hama igafata ingingo zidasanzwe kugira ngo haboneke ituze, abantu basubire bareme, bakore ivyabo batekanye. Kubera birababaje kubona nk'umuntu agiye ku mirimo yiwe ugasanga aho gutaha umuntu hatashe ikiziga canke umuntu yakomeretse. Bituma rero ni ibintu nkuko navuze n'ubwa mbere bibabaje, kandi umutekano wihaye mu gihugu, ko amahoro mu Burundi yasasagaye. Rero haca haba abantu umunsi bahitanwa n'amagrenade canke n'ubundi bwicanyi busanzwe bukorera mu gihugu c'u Burundi. Rero leta yofata ingingo zishoboka bwikingire abarundi n'ivyabo, cane cane ikiga igituma amagrenade aterwa. Abatera amagrenade ni bande, bashaka iki? Kandi uyu munsi urabona ko biteye n'ubwoba, aho usanga kenshi amagrenade aterwa mu bibanza usanga bibamwo abantu benshi. Rero mw'ishirahamwe ry'intaganda y'intungane turababajwe n'amagrenade ariko araterwa ahitana abarundi n'abarundikazi ataco bazi ko barazira, kandi mu gihe leta ivuga yuko amahoro mu Burundi ari umusesekara. Rero kandi basanga kandi n'abanyagihugu nabo rero kuza bagerageza kuza bamenyesha ibintu ubona bibateye amakenga aho baherereye, kugira ngo bashobore gufasha mu kwikingira no mu gukingira bagenzi babo.